Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatatu igenekerezo rya 21 Ruhuhuma 2024. Ico utegerezwa gusa ntugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira umugoroba mwiza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Uburundi bwateye umukono ku masezerano y'imiliyoni 160 z'amadolari y'abanyamerika azofasha kurwanya ingwara y'igituntu, malaria, umugera wa sida hamwe n'umugera wa coronavirusi. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwateye umukono ku masezerano yo gukoresha ayo mafaranga igihugu gisanzwe gihabwa n'ikigega mpuzamakungu kijejwe kurwanya ingwara y'igituntu, malaria hamwe n'umugera wa sida kuri uyu wa 21 Ruhuhuma 2024. Ayo mafaranga akaba yahawe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu biciye mu mugambi Yugadese, ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere ry'igihugu PNUD rikaba ariryo rizotunganya ikoreshwa ry'ayo mafaranga. Vyinshi kuri no nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo mu ntara ya Kirundo abahunguka bashikira mu ngorane kuko basanga ivyabo bitakihari. Buramatari w'intara ya Kirundo Segasago Victor havuga ko muri kino gihe abahunze bariko bataha ku bwinshi bashikira mu ngorane. Nk'uko abivuga ngo benshi basanga amazu yabo yaramaze gusambuka cange yihagiwe n'abasigaye ku mitumba bavukako. Abandi babura ako barima kuko amatongo yabo basanga yaragurishijwe n'abasigaye cange bo nyene ugasanga bagiye bayagurishije. Iyindi ngorane abo bahungutse bafise ijanye n'inyigisho z'abana babo aho bibagora gusubira kumenyera kwiga mu ndinganizo y'igifaransa mu gihe iyo bahora benshi usanga biga mu ndinganizo y'icongereza cange y'igiswahili. Hari n'abana bahunguka batigeze bandikishwa ngo bamenyekane imbere y'amategeko na cane cane iyo abavyeyi babo batubakanye biciye mu mategeko. Ibyo vyinshi navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi naho hari ukutumvikana hagati y'u Rwanda n'u Burundi imipaka y'ibihugu vyose ikugarwa, impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi y'abateshejwe izabo imahama mu gihugu c'u Rwanda zishika 150 ziri mu nzira kuri uyu wa 21 Ruhuhuma zerekeza ku mupaka wa Nemba Gasenyi mu ntara ya Kirundo zitahuka mu gihugu c'amavukiro c'u Burundi. Vyinshi navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi ishirahamwe PNUD ryatanguje umugambi Moonshoot uzoshigikira urwaruka n'abakenyezi b'abanyamigambi ibihumbi 40 ku ntererano y'imiliyoni 20 z'amadolari y'abanyamerika. Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere ry'igihugu PNUD rizoshira mu ngiro uwo mugambi rifadikanije n'ibanki y'urwaruka bije, ibanki y'abakenyezi BIDF hamwe n'ikigo c'igihugu kijejwe gufasha urwaruka kwitunganiriza imigambi payeje. Ibirori vyo gutanguza uwo mugambi bikaba vyabereye mu nyubakwa za kaminuza y'u Burundi biri ku Mutanga kuri uwa 20 Ruhuhuma 2024. Amakuru sayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure. Hico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Uramanuka munsi y'ino video hamuvyo n'imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone cange subscribe urafyondako hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyurenga kuri no mbonesha kure imwe rudende ibigutohoreza hamwe ikabigushikiriza byose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye hatana kamwe kavuyemwo. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko Burundi bwateye umukono ku masezerano y'imiliyoni 160 z'amadolari y'abanyamerika azofasha kurwanya ingwara y'igituntu, malaria, umugera wa sida hamwe n'umugera wa coronavirus. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwateye umukono ku masezerano yo gukoresha ayo mafaranga igihugu gisanzwe gihabwa n'ikigega mpuzamakungu kijejwe kurwanya ingwara y'igituntu,
malariya hamwe n'umugira wa sida kuri uyu wa 21 Ruhuhuma 2024. Ayo mafaranga akaba yahawe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu biciye mu mugambi UGADEC, ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere ry'igihugu PNUD, rikaba ariryo rizotunganya ikoreshwa ry'ayo mafaranga. Ku izina rya leta y'u Burundi, umushikiranganji w'amagara y'abantu Ridwine Baradahana yamenyesheje ko ayo mahera ico kigo gisanzwe giha Uburundi yagize akamaro kanini mu Burundi, kuko yafashije kurwanya impfu ziterwa n'indwara ya malariya, impfu ziterwa n'igituntu, hamwe no gufasha kumenya abantu barwaye igituntu. Akarusho biteze kuri ayo mahera ngo ni uko ubushikiranganji buzobandaniriza aho bugeze, hakaboneka ibiharuro vyiza bijanye n'ubwandu bw'umugira wa sida, kurwanya impfu za malariya n'abayandura, kugabanya abandura indwara y'igituntu, hamwe no kubandanya bakinga umugira wa coronavirus. Bimwe mu vyo bategekanya gukoresha ayo mahera ngo ni uko mu mwaka w'ibihumbi 2026 hoba hamaze kugabanuka ibice 70% vy'abandura umugira wa sida hamwe n'impfu zituruka kuri uwo mugira, ku buryo mu mwaka w'ibihumbi 2026 hazoba hamaze kugabanuka ibice 70% vy'abandura umugira wa sida hamwe n'ibice 65% vy'impfu ziturutse kuri uwo mugira, kugabanya ibice 75% vy'abicwa n'igituntu hamwe n'ibice 60% vy'abicwa n'indwara ya malariya. Kuri ayo mafaranga azokoreshwa mu kiringo c'umwaka w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2026, ico kigega gihaye Uburundi ku ncuro igira indwi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2002. Ubwo bushikiranganji bukaba bwaronyejwe n'imodoka 11 zizofasha mu itunganywa ry'ivyo bikorwa, na cane cane kuja kuraba ingene bitunganije mu banyagihugu. Nayo kandi abanyagihugu bahunguka bashikira mu ngorane kuko basanga ivyabo bitakihari mu ntara ya Kirundo. Buramatare w'intara ya Kirundo Segasago Victory avuga ko muri kino gihe abahunze bariko bataha ku bwinshi bashikira mu ngorane. Nk'uko abivuga ngo benshi basanga amazu yabo yaramaze gusambuka canke yarihagiwe n'abasigaye ku mitumba bavukako. Abandi babura ako barima kuko amatongo yabo basanga yaragurishijwe n'abasigaye canke bo nyene ugasanga bagiye bayagurishije. Iyindi ngorane abo bahungutse bafise ijanye n'inyigisho z'abana babo, aho bibagora gusubira kumenyera kwiga mu ndinganizo y'igifaransa, mu gihe iyo bahora benshi usanga barigaga mu ndinganizo y'icongereza canke y'igiswahili. Hari n'abana bahunguka batarigeze bandikishwa ngo bamenyekane imbere y'amategeko, na cane cane iyo abavyeyi babo batubakanye biciye mu mategeko. Buramatare akabona ko ico gisata c'abahunguka kiri mu vyo kwitabwaho gusumba ibindi, kuko uguhunguka ari uburenganzira bwa kiramuntu wese, kandi ko uwuhungutse yategerezwa gushikira mu biwe no mu vyiwe. Bagayimpunzi Jules akora mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, akaba asaba abasanzwe bafasha muri ico gikorwa nk'amashirahamwe yigenga gukorana n'intwaro kugira bakurikirane abahungutse bose bongere babafate mu mugongo. Intara ya Kirundo niyo ntara ifise ibiharuro biri hejuru vy'abahunguka kuko ari nayo ifise abahunze benshi. Mwomenya ko kuri uyu wa gatanu hitezwe abarundi bahunguka bagera ku 150 bahora mu makambi y'impunzi ya Mahama mu gihugu c'u Rwanda, aho bitegekanijwe ko baza kwakirwa ku mupaka wa Gasenyi Nemba mu ntara ya Kirundo. Nayo mu yandi makuru kandi y'ishirahamwe PNUD ryatanguje umugambi Moonshot uzoshigikira urwaruka n'abakenyezi b'abanyamigambi ibihumbi 40. Ku ntererano y'imiliyoni 20 z'amadolari y'abanyamerika, ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere ry'igihugu PNUD rizoshira mu ngiro uwo mugambi rifadikanije n'ibanki y'urwaruka BIJE, ibanki y'abakenyezi BIDF hamwe n'ikigo c'igihugu kijejwe gufasha urwaruka kwitunganiriza imigambi PAEJ. Ibirori vyo gutanguza uwo mugambi bikaba vyabereye mu nyubakwa za kaminuza y'u Burundi biri ku Mutanga kuri uwa 20 Ruhuhuma 2024. Umuyobozi w'ibiro vya PNUD mu karere ka Afurika Ahuna Aziyakonwa
yamenyesheje ko muri uwo mugambi uri mu ntumbero yo gushigikira leta y'u Burundi gushira mu ngiro imbonakazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 hamwe n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. PNUD izofasha abo banyamigambi kuja hamwe, izoterera kandi mu migambi y'urwaruka hamwe n'iy'abakenyezi, yongere ibafashe guhura n'abandi banyamigambi bo mu gihugu hamwe n'abo hanze y'igihugu. Ku bwa leta y'u Burundi, umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere yayiserukiye yamenyesheje ko kugira ngo imigambi y'urwaruka iterere muri iyo mbonakazoza, leta y'u Burundi igiye gushiraho amategeko yorohereza urwaruka gufasha gukuraho intambamyi zibuza urwaruka kwitunganiriza imigambi hamwe no korohereza urwaruka mu bijanye no kuronka uburyo burufasha kwitunganiriza imigambi hamwe no gushira mu ngiro imigambi y'akabirya. PNUD ikaba yateye umukono ku masezerano yo gufashanya muri uwo mugambi mpuzamakungu n'ikigo Paeje hamwe na banki BIJE ndetse na BIDF. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kugira ibihe vyiza ndetse no kubandanya uragira umugoroba mwiza.